Ndabaramukije amahoro y'Imana nizere ko muri amahoro abafise ibibazo abari mu ngorane n'abafise ibindi bibagoye ibyo aribyo byose uko tukiri mu isi nabo nyene mbifurije kwihangana nkuko nama mbivuga uno munsi bishobora kuba byiza ejo bikaba bibi nkuko kandi n'uno munsi byoba bibi ariko ejo bikaba byiza twese dukomeze kwizera dutumbere aheza hama uno munsi ni Jane Hatunga nongeye kugaruka nje kuvuga ku ubufasha kubwerekeranye no gusaba ubwenegihugu bwa Australia. Murabizi ko hariho amavideo menshi nakoze hari n'abandi bagiye bayakora amenshi ari kuri YouTube ayandi ari ku zindi platforms zitandukanye ariko uno munsi kubera ko abantu benshi bakomeje kugenda bambaza kubyerekeranye n'ubufasha umuntu ashobora guhabwa n'umunsi niyumviriye ati reka nkoremo video kugira umuntu wese uzokenera kubiraba aze abiraba abisange hano ni ukuvuga ugiye kuri website bita website ya Department of Home Affairs niho usanga ibyangombwa byose ibyankenerwa byose canke information zose ukenera kugira ngo uronke ubwenegihugu mu bisanzwe reka tubanze dusigure ubwenegihugu bwa Australia buronkwa gute hariho ubwoko bubiri bw'ubwenegihugu hariho Australian Citizenship by conferral ni ubwenegihugu bavuga ko ari bwo bwinshi niyo common abantu benshi bariko bararonka baza hano muri Australia kubera ko ihabwa ku bantu bafise ico bita permanent residence abantu bemerewe kuza gutura hano muri Australia bakahaguma bakaba bakwije ibyangombwa eligibility requirements ibyangombwa byose bakaba babikwije ni ukuvuga rero muri ivyo byangombwa reka tubanze dusigure a citizenship by conferral ni ubwenegihugu uhabwa atari ukubera hari umubyeyi wawe w'umwenegihugu wa Australia ahari ni ukuvuga wowe uri kurabusaba nta muvyeyi wawe ufise hagaca haza ubundi ubwoko bw'ubwenegihugu bugira kabiri ni citizenship by descent ni ukuvuga ni ubwenegihugu uhabwa kubera ko umuvyeyi wawe ari umwenegihugu wa Australia ni umunya Australia ni umusitizen rero ubu tugomba kuvugaho muri ino video ni ubu bwenegihugu bwa mbere bita by conferral ku muntu wese uzoza akavuga ati je ngomba gusaba ndonke ubwenegihugu bwa Australia bisaba iki bigomba iki n'ubuhe bufasha yoronka mu nzira isanzwe abantu bamaze kwiga inyigisho nibyo nahereye ko mvuga ko hari inyigisho nayo nakoze ibice part 1 gushika kuri part 4 ibyo ntago mbigarukako uramaze kubyiga urabumvise ko wabimenye neza uvuze ati rero ngomba kubukinga kugira nsabe ni ukuvuga rero inzira ihari izwi cyane kugera kuri uyu munota ni inzira yo gukora ico bita imi account uragenda muri Google canke mu yindi web browser ariyo yose ukoresha ugakora ico kitwa imi account hanyuma ugashiramo information zawe zose gushiramo information zawe amazina ibiki byose bariko barakubaza hanyuma urangije ugashiramo n'amadocument yose bariko baragusaba amadocument atandukanye kugira bazomenye uwari uwo muntu nahaba hanyuma ukabiriha n'amahera asabwa hanyuma ukabirungika ni ukuvuga application yariyo yose ya citizenship yaba ya conferral yaba ni ya descent n'ubundi zose uzikora muri email account kugera ubu nta yandi makuru mashasha araza hama rero hariho umuntu avuga ati jewe narize inyigisho z'ubwenegihugu ariko sinshobora kubitahura neza bivanye n'impamvu zitandukanye nyinshi akavuga ati rero nkeneye ubufasha burengeye ibiguye umuntu usanzwe ni ukuvuga standard way ni ibi byo kugenda ukiga ubwenegihugu inyigisho hanyuma ukabukinga muri email account hama bakaguha appointment ukagenda ugakora inzira rero ya kabiri ni y'uyu muntu afise ibi bibazo bituma adashobora gukora uko bikwiye adashobora kubitora neza nk'uko bisanzwe none rero niyo mpamvu iyi Department for Home Affairs yakoze ubu bufasha irabusohora kugira tubusigure tububwire abantu cane cane abo bafise ibyo bibazo bakeneye ubufasha burengeye baronke uko boburonka hanyuma hano na makuru mashasha rero nje kuvuga ni ibintu bishika indwi ibintu indwi bashizeko dusanga hano nkuko mwabibona titre ivuga ngo support to sit the Australian citizenship test ubufasha bahereza abantu bagomba gukora ikibazo cyo kuronka ubwenegihugu batanze ico bita ngo recent updates and improvements to the citizenship test na makuru mashasha aje gufasha abantu bariko bariga ibi by'ubwenegihugu niyo mpamvu bazise rero updates ni ukuvuga imakuru mashasha update ya mbere ni
update to the Australian citizenship practice test questions. Amakuru ajanye n'abagomba kwimenyereza ibibazo kugira bazogende gukora ca kibazo nyene. Aya makuru yasohowe itariki 15 z'ukwi 11 2024. Hama akantu ka mbere kavuga ngo practice test, ibibazo ntago bikiri kuri kajya gatabo. Hari agatabo twavuze ubushize ku mu video kitwa Common Bond Booklet, our Common Bond. Na gatabo gatoya si kanini cyane bigiramo inyigisho zose z'ubwenegihugu. Kare rero umuntu uze za mbere hahora hariho test practice yayo hasi mu mapaje ya nyuma, ariko ubu baragakuyeko. Ikindi ca kabiri bavuga ko hari ico interactive nature of the practice test kuri website yabo. Iyo ugiye hari abafise internet ukakirikamo ubwenegihugu bwa Citizenship of Australia practice test, no kuvuga imyimenyerezo y'ibibazo, barabikuzanira kandi bimeze neza ku buryo witegura neza ukuntu uzokora iyo test. Biroroshe umaze kubitahura neza warize inyigisho zose, biroroshe gukora iyi test hariya muri website ukabitora. Update igira kabiri ni citizenship modules on AMEP online. AMEP ni Adult Migrant English Program, kuri barya abantu bagenda kwiga bakuze, abagenda kwiga muri TEF niho tuzi ngaha cyane cyane. Rero baragenda bakiga, harimo inyigisho babahaye bazoza bigisha abantu kugira baronke ubwenegihugu. Kandi rero izo nyigisho bazishizemo mu buryo bwiza, harimo byigisha nyene n'ubundi bakoresheje ka gatabo style twavuze ka booklet, our Common Bond. Hanyuma harimo ama video, harimo ama storylines, harimo ama visuals, ni kuvuga ibintu ushaka kwiga uri kurana biraba ku mashusho. Bakoze ibintu byinshi kweri bitandukanye na general biravye ushobora kwigiramo ukeneye kwiga izi nyigisho bitakugoye. Kandi habasigura ko babishize mu ndimi zishika 10. Update igira gatatu, ubundi ayandi makuru mashasha basohoye ni increasing awareness of support available to all applicants sitting a test. Ngo bakoze ibintu bituma abantu barushaho gusobanukirwa neza ukuntu bo kwitegura kuja gukora test y'ubwenegihugu. Icambere bavuga ngo kuri website hariho amakuru yose ajanye n'ibintu byose uzokenera kugira ukore test. Ica kabiri ngo barasohoye ama posters n'utuntu tumeze n'amashusho aba ari ku bipapuro basohoye aguha amakuru yose y'ubwenegihugu. Ica gatatu ngo batandukanije igice c'ibibazwa n'igice kibitabazwa muri rya booklet nyene iyo twariko turavuga yitwa Common Bond. Reka turabe ku yindi page ayandi makuru agira kane batanga ni assisted test for eligible applicants. Ni kuvuga ubufasha burengeye ku muntu abikwije ibyangombwa byo guhabwa ubundi bufasha burenze. Icambere bavuga bati some applicants may be eligible to sit an assisted test. Ngo hariho abantu bakenera ubufasha bwo gukora umwanya muremure, extra time. Ubundi mu bisanzwe standard time baguha muri test ni minota 45 ugakora ibibazo 20. Ariko hano baguha iyo wamaze kubikwiza ibyangombwa bisenkenegwa, warabisabye muri urya mwanya wo kubookinga nka kujya twabivuze mbere, uba waravuze kuzokenera ubufasha, baraguha extra time, baguha yindi 45. Kuvuga uzokora test imwe mu isaha n'inusu. Ariko rero igisaba kugira baguhe iyo assisted test kugira ushobore kwemererwa guhabwa uwo mwanya urenze canke n'ubwo bufasha burengeye, utegerezwa kwerekana ko wakoze at least 400 hours of English language tuition with the AMEP. Ngo utegerezwa kuba warakoze amasaha arenga 400 mu kwiga icongereza muri AMEP. Muri handi twiga cyane cyane tuzi ni TEF, utegerezwa kuba warakoze amasaha arenga 400. Ngaha dukora 500 niyo twakoze. Ni ukuvuga rero nimba warakoze ayo masaha ukayarangiza ukaba still ugikeneye ubufasha, baragusaba kuzozana igipapuro certificate yerekana ko wiza ry'amasaha wanayarangije. Ni kugenda rero ukaja hara kuri TEF ishure wize ko, ukababwira mu myirondoro yawe amazina yawe, bagaca bakuronderamo bakaguha certificate yuko ko ya masaha wayakoze. Hama ikindi umuntu azohabwa ubwo bufasha burengeye ubw'abandi bahabwa ni umuntu afise physical canke cognitive impairment, temporary or permanent, that prevents them from sitting a standard test. Umuntu afise ubugwayi yaba ubw'umubiri canke bwo mu mutwe butuma adashobora gukora umwanya, adashobora no gukora test nk'abandi basanzwe. Ategezwa naho nyene kuzana ibipapuro byerekana ko uwo muntu
adashoboye kwicara nk'abandi, adashoboye gukora umwanya nk'uw'abandi bakora, canke adashoboye no gusobanukirwa nk'uko abandi babisobanukirwa. Ayandi makuru mashasha update ngira 5, resources to prepare for the test. Ni amakuru yose canke ibikenerwa byose kugira umuntu akore iyo test. Aha basigura ko ka gatabo twavuze our common bond ngo bagashize mu ndimi zirenga 10 kugira abantu bose bashobore kumva ibyo bariko baravuga. Twebwe nkatwe turiko turavuga ngaha twumva izi ndimi z'ikirundi, ikinyarwanda, igiswahili n'igifaransa narakibonyemo. Hanyuma rero n'icongereza nyene kuko teste uzoyikora mu congereza. Ica kabiri ngo bakoze podcast version of the content. Ako gatabo ka booklet baragasiguye ariko bagasigura mu buryo bwo kugusomera gusa butagira amashusho. Hariho iyo audio ifise iminota 40 ushobora kwicara ukumviriza ukiyigisha wowe nyene. Ikindi naco hariho uburyo batanze hariya nyene muri website nibyo navuze kare ushobora kwicara ukimenyereza wowe nyene uko ugomba iseti ya yose y'ibibazo ukimenyereza kugeza igihe wumvise wabimenye ukagenda rero kuri test. Hanyuma akanyuma bavuga ngo izindi information zose ushobora gukenera uje hariya kuri departments website of home affairs. Amakuru agira 6, update igira 6, receipting and rescheduling test appointments. Uburyo bwo wamaze kubukinga ukagenda kuyikora, bavuga ko ugenda ugakora amahera warishe uyakoreraho 3 separate test appointments. Ukora inshuro 3 kuri ayo mahera watanze utongeye kuriho kandi. Hanyuma kandi bakavuga ko uremererwa kuba wo subiramo kuri uwo munsi mu gihe hariho umwanya kuri ayo ma computers aho wagiye gukorera, igihe hariho umwanya barashaka kwemera gukora ubwo nyine ugasubiramo maze gutsindwa. Ariko igihe bidashobotse barakubukinga ukazogaruka uwundi munsi. Kandi birashoboka ko igihe wumvise utari ready kuri ya appointment baguhaye ushobora kubahamagara hakiri kare ukababwira ati ya manager jewe sindi ready kwitahura neza reka ni munsubire mu wundi mwanya. Aha bavuga ngo receipt text take place within 1 to 4 weeks of Services Australia. Hariho abantu batari hano muri city bemerera kuzokorera muri Centrelink. Services Australia seats ni hajya muri Centrelink. Ariko hano muri city hoho ni kugenda hajya nyene kuri office zabo. Rero iyo ubonye utari bushobore kuzoja gukora urabahamagara, ariko hari akantu barangirije ko ngaha, if an applicant is scheduled on multiple occasions without attending the appointment, they may be booked into an appointment manually by the department. Iyo baguhamagaye, iyo watanze appointment ntugende inshuro nyinshi ukabikora inshuro nyinshi ngo bonyene barashobora guhita bakubukingira bakaguha umunsi kandi ntushobora kuzongera kuhindura ukundi uwo baguhaye utegerezwa kugenda ukaja gukora ya test. Hanyuma amakuru agirindwi ubufasha bugirindwi, test exemptions on the basis of permanent or enduring physical or mental incapacity. Ni ubufasha bahereza umuntu afise ubugwayi, nibyo twajije kuvugaho kare, afise ubugwayi physical nubwo umubiri busanzwe canke se mental kibazo cyo mu mutwe. Aha rero bari kukubwira ko baca babakorera ubufasha butuma nibyo bita ngo applicant exempt from sitting a citizenship test, ngo babaha ubushobozi bwo kutazokora test. Tugiye kuraba rero ibisabwa kugira bakwemerere kuba utazokora wewe test nk'abandi. Icambere, confer applicants exempt from sitting a test exceptions are persons with a permanent or enduring mental or physical incapacity. Abantu bafise ubugwayi bukomeye bw'umubiri canke bwo mu mutwe butuma adashobora gukora nk'abandi. Utegetswe kuzana igipapuro wahawe n'umuganga canke se wahawe n'umuspsychiatrist bajya bavura ibyo mu mutwe, basuzuma ibyo mu mutwe, akaguha igipapuro cyerekana ati ego koko uyu muntu pe afise ikibazo cyo mu mutwe, ntashobora gukora ibibazo nk'abandi. Ashobora kuba ariko uwo muntu ategetswe kuba asobanukirwa neza ibyo ariko arakora, ategetswe gusobanukirwa neza ko ari we yakoze iyi application yagiye kubukinga, ategetswe kuba ari umuntu nyene yerekana ko azi ibyo agomba gukora n'ibyo Australia ishobora kumukorera. Iyindi condition, ikindi kintu gisabwa kugira bakwemerere kutazokora test, person with substantial impairment or permanent loss of hearing, speech and sight. Abantu bafise ubumuga bwo kutumva, bwo kutabona no kutavuga, aba bantu nabo ntago babategeka gukora test.
no kuvuga uzohabwa ubwenegihugu gusa upfa kuba ufise ibipapuro vyerekana ko ufise ubwo icyo kibazo bazoca babuguha utiriwe umaze gukwiza ibindi byangombwa byose bisabwa bazoca babuguha. Ikindi persons aged 60 and over and persons aged 17 and under, abantu bafise imyaka 60 kuduza hejuru canke se abantu bafise imyaka 17 kumanura hasi. Abana bafise imyaka kuva 17 kumanura akaba canke se 60 kuduza bazoca babakorera barabe ko bakwije ibyangombwa byose bisabwa, hanyuma babahe ubuvugizi bwo kuronka ubwenegihugu bitagoranye bitarinze gusaba ibindi bintu. Ego rero amakuru nayo hano ico bavuze cyo twovuga cane ni ibi by'abantu bemerewe gukora umwanya muremure bivanye n'ikibazo ufise, canke aba bantu bemerewe guhabwa ubwenegihugu batiriwe bakora ikibazo na kimwe. Murabonye rero ko bishoboka, they are not required to sit a test, ntabwo bakeneye gukora test, bahabwa ico bita exemption, ni kuvuga baremerewe guhabwa ubwenegihugu gusa. Hanyuma ubundi bufasha rero hano bagiye babisigura neza, noneho berekanye n'amashusho yabyo, ngo igihe uzoba wagiye gukora test ukabona hari ikibazo ugize, ngo uzoduze ukuboko umusitafu umukozi waho azoza akumvirize agufashe. Icambere kandi bavuze you can use headphones to listen to the questions, ngo barashaka kuguha bya bintu bashira mu matwi ama headphones kugira bize biragusomera ukore ikibazo wumviriza. Ica kabiri you can get help to read the screen, ngo bashobora no kugukorera mu buryo imashini canke umuntu bashizemo mu mashini agusomera ibibazo wowe ukagenda urishura gusa. Ica gatatu you can provide your answers verbally, ngo bariko baragusomera nawe barashobora kuguha uburyo bwo kwishura nawe uvuga utanditse udakoze kuri computer, ukaza ubivuga gusa imashini ikabitora ikabyandika ukabirangiza byose ugatsinda cyangwa ugatsindwa. No kuvuga ngo nabyo ni bishasha. Ikindi ca kane barangirije ko you can get help using the tablet, umuntu ushaka gukorera kuri burya bu mashini burya ibyo bita tablet ni nk'akantu kameze nka computer nyene n'ubundi canke nk'ifone niniya, ngo ushobora kuyikorera ko niba utazi uburyo bwo kuyikoresha ngo baca baguha umuntu agufasha kugira agufashe kuyikoresha neza bitagoranye. Nuko rero murakoze, ndibaza ko ubufasha bushasha bwari ubwo, amakuru mashasha nagomba kubasigurira naya. Ndangiza mvuga ati mwese mbifurije kugirirwa neza kandi mbifurije kuzoronka ubwenegihugu ababukeneye bose. Icifuzo canje nuko ibintu byose byogenda neza, ubukeneye ubufasha akaburonka, ushobora gukora uko bisanzwe nawe nkwifurije gusobanukirwa neza, hanyuma ukazokora inyigisho neza ugatsinda ukaba umwenegihugu nk'uko ubyifuza. Murakoze cyane, tuzosubira uwundi munsi, mubane amahoro.